guteza imbere uburimyi n'ubworozi, leta y'u Burundi yarashize imbere politike nziza yo guhimiriza bene gihugu biciye mu gushira hamwe amatongo bakarimira rimwe, bagaterera rimwe ku mirongo kandi bagatera imbuto imwe, haba gukorera mu makoperative n'ibindi. Abanyaruyigi barumvise iyo migambi maze bayigira iyabo, bayishira mu ngiro, bagiwe imbere n'abarongozi mu ntwaro, abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara. Mu makomine yose kuvaho nyene cubahiro umukuru w'igihugu atereye akamo avuga ati abarimyi bose baje ku kivi, hanyuma cane cane bitabire kuza barashira hamwe amasi kugira barime igiterwa kimwe. Turabona yuko abarimyi bo mu ntara ya Ruyigi bariko baravyitabira kandi baravyitabiriye. Batanguriye mu gihe cici baravyitabira barima imbuto imwe mu myonga. Ubu rero ku gatasi muri iyi ntara hanini igiterwa bashira imbere n'igiterwa c'ibigori. Turabona yuko abenegihugu kuri aka gatasi bitabiriye gutera igiterwa c'ibigori, ari naho muri iyi ntara arico giterwa ubu turiko turashira imbere. Ubu rero tugenda kw'ikomine tubona ko hariho ibice usanga baremeye kurimira hamwe bakarima ico giterwa kimwe, kandi turashima kandi ukaba ari umugambi tubandanya guhimiriza. Turetse ko intara ya Ruyigi mu gihe tuvuga ko amatongo yaze, turacabona ko amatongo yo kurima ariho, ari naco gituma ihimiriza ryo gushira amatongo hamwe ni igikorwa tubandanya, kuko usanga abarimyi bagenda bafise amatongo atandukanye. Uriko urabahimiriza gushira amatongo hamwe rero, mu gihe batanganya amatongo usanga baza barabikora umugambi wo kuja mu makoperative. Turashima ko abenegihugu bawitabiriye. Tubirabira ko ku mutumba hariho amakoperative yo ku mitumba, na cane cane tugashima urugero aya makoperative ashitseko, kuko amakoperative mu mitumba yaciye aja hamwe ku rwego rw'ikomine agira urunani rw'amakoperative yo mu ikomine, hanyuma no ku rwego rw'intara araja hamwe haba urwego rumwe ku rwego rw'intara. Ubu rero aho tugeze ku mutumba urabona ko iterambere ku makoperative bararima kandi bakorora. Nko muri iyi komine turimwo, komine Bweru, amakoperative yo ku mitumba nta koperative n'imwe itageze ku rugero rwo kubifise nk'inka 3-4. Tugaca dushirako ibitungwa vy'ingurube n'abandi ugasanga borora impene. Rero tumaze kubona imyaka 2 yonyene iheze amakoperative agiyeho, akaba ageze ku rugero rwo kuba afise inka 3 zirenga, ingurube usanga zirenga 10 n'izindi, n'uburinganire usanga bariko bararima, cane cane uburinganire usanga burenga hegitari 2. Turabona by'ukuri ko iterambere riciye ku makoperative muri iyi ntara no muri iyi komine turimwo baramaze kubyitabira. Turabona yuko indongozi nazo nyene zafashe iya mbere kubera akarorero abenegihugu. Aha nobaha nk'akarorero muri izi komine zo mu ntara ya Ruyigi, nta komine n'imwe idafise umurima wa komine. Eka no ku rwego rw'intara hariho umurima w'intara. Ico rero cabaye ikimenyetso ntaseswa ko indongozi ziri imbere y'abenegihugu. Iyi mirima twita ko ariyo yobera akarorero abenegihugu irahari, ari naco gituma aho muzogenda muca hose hatandukanye muza murabona ubutandukanire bw'iyo mice twita y'akarorero, kugira ibere urumuri abandi barimyi canke abandi benegihugu muri rusange. Muri iyi komine yacu ya Bweru, akamo katanzwe n'abarongozi b'igihugu cacu kuko abenegihugu baja hamwe bagakorera hamwe, na cane cane kubijanye n'uburimyi n'ubworozi, bakaja mu makoperative. Twovuga yuko kitabiriwe kandi ku rugero rushimishije. Muri iyi komine igizwe n'imitumba 200,
umutumba wose urafise koperative. Iyo koperative rero hariho igihe usanga koperative yo ku mutumba irimwo uduce tw'ayandi makoperative mato mato yagiye aravuka inyuma yayo. Byumvikana ko hariho koperative twita Mvyeyi n'izindi koperative zagiye ziraza zivuka inyuma yazo y'iyo koperative Mvyeyi. Ivyo rero bikaba biri kuri iyi mitumba yose uko ari 200 igize iyi komine yacu ya Bweru. Hanyuma no muri wa mugambi uko leta yashigikiye amakoperative mu kuyahingurane, ayo makoperative yose ari ku mitumba yaragiye araja hamwe akagabana zirya miliyoni 10 zagiye ziratangwa kuri buri mutumba, zibifashijwemwo niyo koperative yavutse ubwa mbere twita Mvyeyi. Twovuga yuko rero amakoperative yo muri iyi komine yacu ya Bweru arimwo abanywanyi benshi, kuko hari abo tuvuga bagiye baditabira amakoperative. Hari igihe usanga nka koperative imwe ifise abanywanyi bashika 50 n'abarenga hejuru. Rero ayo makoperative igituma tushimangira ko ugukorera hamwe makoperative vyashitsweko, izo koperative zikorera hamwe mu bijanye no kugwiza umwimbu. Ivyo rero vyo gukorera hamwe murumva yuko vyatumye amakoperative aja hamwe, aho usanga umutumba ugizwe na koperative zirenga imwe. Ivyo nivyo vyaciye bivyara rero urunani rw'amakoperative. Mumva yuko rero gukorera hamwe vyashobotse, kandi n'ubu tubandanya duhimiriza kugira ngo andi makoperative ashobore kuvuka. Mu kuja muri koperative ntaco basaba, nta ukumigwa. Abakenyezi, abashinga ntahe, ugwaruka bose tubahamagarira kuja mu makoperative, kandi aho tugenda turaca hose ku mitumba amakoperative arimwo abantu bose, yaba uhungutse atatanguranye n'iyo koperative nawe nyene baramuha ikaze akinjira muri koperative. Twovuga yuko rero nta ukumiriwe kwinjira muri koperative, abantu mu butandukane bwabo, ibimuga bose baraja mu makoperative kandi bagakorera hamwe nabo bandi basanzwe baratanguye amakoperative. Ku mutumba Kirambi komine Bweru hakorera ishirahamwe ry'abakenyezi Recoforama riharimira murima w'ibigori ungana na hegitari 8. Twatwiyegeranije turi amakoperative ashika 18 yo mu ntara zitatu: Karusi, Ruyigi na Rutana. Karusi na amakoperative 5, Ruyigi amakoperative 6, Rutana amakoperative 3, agizwe n'abanywanyi 991. Twebwe ntituba hafi, jewe mva mu ntara ya Karusi, mugabo ndakurikirana ibikorwa biba biriko birarangukira ngaha. Adukoresha abakozi duha amafaranga, kuko uyu murima uravye iyo bava mu ntara zitandukanye ntwari kuza kurima twenyene. Nguno murima ni umurima ungana ni hegitare 8, ukaba watewemwo igiterwa c'ibigori ubwoko twokwita ZM 605. Ni kuvuga ku rugero rugera 3, tuco twita amabaze niyo twateye, tuzokwimbura ico twita certifié ya mbere. Hanyuma twatwiteze umwimbu, ikirere kigenze neza, umwimbu ungana n'itoni 12. Iruhande y'iyo koperative y'abarimyi hari ubworozi bwiza bw'ingurube bwa koperative Green Hills. Zirunguka cane, bakaba bagomba kugwiza ingurube za kijambere. Amase yazo aca bintabire y'iryo tongo, umwimbu uvuye muri iyo mirima nawo ukagaruka ukagaburira izo ngurube. Batanguje ingurube 5, ariko mu mwaka utarakwira baja bashikanye ingurube 100. Ibitungwa vyatanguye ayo bitungwa ari ingurube 3 zari zororewe mu ntara ya Karusi, ariko mu nyuma bahava baragura umugambi baca bazizana ngaha ari ingurube 5. Ingurube 4 zivyara ni imfizi imwe, mugago gushika ino saha zikaba zigeze ku ngurube 98. Izi ngurube nizo ugwaruka kwagiye hamwe rushika 26 bava mu ntara zitandukanye bakaba bororeye ngaha kugira zibe nziza. Ngaha izi ngurube tuzigaburira ituruto, hari ituruto imwe duteka, hariho n'ibindi tuziha bisanzwe, isondori isanzwe. Hama kugira mubone zise kurya, izi ngurube mubonye no koga ziroga, turazigira isuku
iyo zigwaye turazivura hama misi yose chaque samedi abakozi barazoza kugira zise neza kandi mwabonye yuko nugubaho zibaho neza zibaye ahantu hari sima hama ku munsi abakozi bagoma bakubuye ku munsi kubera ubwishi bwabyo ubwa mbere twazisasira zikirizo zitanu mugabo ubwa mbere icari twagiye kubona zikiza kirakena hama dufata umugambi yuko ahubwo boza barakubura ku munsi hama icarire bagaza barazana ibirimwa byo mu murima bagashira mu nyabarega hama hariho ngaha systeme yuko amaganga yazo tuyegeranya hari ikinogo ashikiramwo twashare dufata ya maganga tukaza turayora dusuka muri za nyabarega ziri inyuma y'urupangu uko tubigenza hariho na systeme yuko tuza turandika ingurube yimye turafise registre twandika ko itariki yimiyeko nigihe ibyaye twandika nizivutse ingene zingana hagize iyipfa hariho rubrique twandikamwo izapfuye hama nkubu ugiye muri registre urashobora gucuraba totale izose hamwe izavukiye ngaha izaje zirapfa niziriho tubonye turavye ingene zigwira twaba tutarakwiza umwaka tugeze ku ngurube 98 tubona yuko zigwira cyane kuburyo yuko nkaha honyene dufise ingurube zishika 8 zifise amezi nimwe diko turaharura izo ngurube zishika 8 zishaka kuduha ibibuguru 80 dufate nimiburi 10 ku ngurube imwe dusubye inyuma gatoyi naraba toje undi mugambi turiko turarogesera mu gitabo twabona yuko bitora kubera ntituronka inimero twisunga ubu rero ngaha baratumye ko amahereni ariko inimero kuburyo yuko iyimye uyandika itariki yimiye ugashira ko n'inimero yayo kugira umuntu ntazoyitiranya kuko murabona ko zifise ibara risa umuntu arashobora kuyitiranya ubwo usanga yanditse ko ari yo yavyaye mugabo atariyo ariko hari ko inimero zoshobora kumenya ati himye ifise inimero izo havyaye ifise inimero nka jewe nsanzwe ndabikurikirana buri munsi ubworozi bw'ingurube buri umwimbu na cane cane ubuciye ubuvanga n'uburimyi kuko iyo uri kurorora nturime usanga wahombye ariko ufashe uburimyi ubworozi ukabuvanga n'uburimyi wimbukira mu murima ukimbukira no kuri vya bitungo kuri Coline Ntunda zone Mubavu hari pepiniere y'ikawa irimwo imivyaro 17,730 ya koperative y'abene gihugu bangana na 38 gusa. Coline Nyagitika zone na commune Nyabitsinda hari ikawa ikirinto ingana na hectare 19 hari n'imivyaro igera ku 47,500 hari ico kigo co kugwiza imbuto y'icikawa ngahe Nyabitsinda hari kandi n'imivyaro igera ku 52 yindi bazotera mu yandi mazone bariko barategura n'umurima w'akarorero ugizwe ni hegitari 19 hanyuma izo hegitari 19 zikaba ziriko ingemwe zishika 47,500 murabona yuko leta imaze kubona yuko igiterwa cyakawa kiriko cyasubiye mu minwe ya leta niho haca haba umugambi w'igihugu biciye muri odeka kugira ngo habe ibipimo by'akarorero mu gihugu cy'u Burundi rero bamaze kuza muri commune y'Nyabitsinda ni kuvuga urongoye ikigo cy'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Ruyigi yarakoranije abafundi b'indimo bo mu makomine yose hamaze kubakoranya baragerageza kubaza aho bahara amatongo ya leta manini rero bamaze gukora iyo nama niho kumbure ikomine y'Nyabitsinda haba kuvuga amahegitari dufise duca rero dukoranye n'intwaro kibica kiba ikintu ciza cyane gose tumaze kugera muri odeka barahashima bamaze guhashima rero uyo mugambi ucuboneka muri ubwo buryo twifuza kubandanya twagura kuko nubu hariho umugambi yuko ikomine yose itegerezwa kurima ikawa ku hegitari 7 iyo amakoperative ariko arakora ubutunzi mu haba mu muryango burisununura ndetse no mu gihugu naho nyene bikwisununura bugatera buduka tutibagiye mu ikomine naho nyene mu ikomine ubutunzi burisununura hanyuma ikindi naco turabona ko no mu misi turabona yuko nizatangura kwama n'igihugu naco nyene kizoharonkera akunguko cyane cyane muri ya mahera y'agaciro
aho nyene inyagitika abarimyi b'umuceri barumvise akamo ko kurimira hamwe bakarima kumwe bagatera imbuto imwe barimye umuceri bagera ku bantu 700. Umwonga mu nsanzwe aha muhagaze ku murima we wanje kubarimira mu umwonga bo baba nk'abantu nk'700 kurenga gato. Umwaka dusa n'abarimye igiterwa kimwe bisanzwe je umuceri ntera uramaze nk'imyaka nk'itanu ndawutera niwo musanzwe ndiko ndahereza abandi banyagihugu mu mwaka basa n'abawuteye nka bose. Agronome yaratugirishije inama araza aradukoranya b'imyonga bose acara twigisha ukuntu turima kijambere ku rugero rwiza. Gutera ku mirongo kera bagitangura baratera swagiri mwimbuka cuba muke. Agronome amaze kutwigisha nka jewe ngaho ntera ndahatera nk'ikilo n'inusu. Aca mbona umwimbu ndonka ni mwicane ndashobora kuba ntora nk'itoni 2 n'inusu. Wakunze zikanarenga. Gutera naho turashobora gutera ku masantimetre 20. Hama umuceri rero wakunze ukawufumbira neza ucugundura hafi imivyaro nka 50 cyangwa 60. Kubera umwaka rero wabaye ici murabona ryagoye n'izuba ryaka amazi acashuha. Urabona kutagunduye cyane ariko twarahendahenze buke kugira dufumbire kugira ugundu. Mu kiyaya c'umwonga wa Rugoma abene gihugu bashize hamwe amasi batera ibigori ya hegitari 8. Bireze bisa neza. Uwo mwonga uri muri zone na commune Kinyinya uhura n'uruzi rumpungwe ruva mu Gisuru. Babonye harimo akarusho baca bashira hamwe amatongo yo ku musozi nayo. Aha munsanze ku mutumba w'Ikinyinya. Mutumba w'Ikinyinya ni mutumba umwe ugize commune Kinyinya. Aha ni mu kibanza twita centre somansier. Ariko iyi centre somansier uno mwaka nta mbuto twayiteyeko. Twateye ibigori bita maïs hybride. Izo maïs hybride ziri ku mahegitare 15. Agabowemwo gutatu. Amahegitare 5 na mahegitare y'amakoperative 5 nyene. Ayandi mahegitare 5 ni mirima yabubahwa no kuvuga abakozi ba leta. Hanyuma izindi hegitari 5 niza bene gihugu basanzwe. Iki ni gikorwa gira kabiri. Ubwa mbere twagitanguye tugitangurira mu mwonga wa Rugoma tuvuyemwo. Twashize hamwe abene gihugu bashika 1500 bafise uduparcelle duto ariko tuca dutera imbuto y'ibigori. Tuca tuyitera ku hegitare zishika 80. Ubu mwabonye ko ibigori vyeze bariko barasugura. Kuri ivyo rero twaciye tuvuga tuti ko vyakunze mu mwonga reka tuduge naha imusozi. Aha rero ngaha twaciye naho nyine tubigisha ku buryo ahari hasanzwe ari centre somansier ho vyaroroshe kuko nahantu basaba umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije mu ntara. Hanyuma habahaye natwe tukaca tuboruganiza ingene bari burime igiterwa kimwe. Zaha ko twahateye ibiro 300 vy'ibigori ku mahegitare 15. Hanyuma ijuru rigenze neza nkuko tubona akavura kariko karagwa. Turabona neza ko dushobora kuronka hagati y'amatoni 40 na 45. Aha ubuhinga bwo gutera nabwo ibi bigori murabona habiteye. Turafise ico bita fiche technique. Fiche technique nationale no kuvuga bavuga ko dutera ibigori ku masantimetero 50 ku 75. No kuvuga hagati y'umurongo n'uwundi santimetero 75. Hagati y'ikigori n'ikindi santimetero 50. Ariko twebwe ngaha mu kumoso turiko turaraba twaragerageje iyo fiche turabona kuri tugora nk'abahinga. Ubundi twaciye twadopta igiharuro twakoreyeko. Aha uri kurabona ni santimetero 60 ku 80. Santimetero 60 ku 80 hagati y'umurongo n'uwundi 80 hagati y'ikigori n'ikindi 60. Ngaha rero usanga hariho uteye ibigori bitatu usanga ari ibigori bitari binini ya cyane mugabo bigereranye. Ari kuri kuragereranya n'abatera ibigori
batandukanije cyane baragira ibigori binini mu ugasanga bafise umwimbu muke. Impande y'izi ngurube nziza mubona hari ikinogo giteguye neza bategeramwo amaganga yazo bagaheza bakayegeranya bakayasuka ku vyatsi baba bakangaje begeranije bigaca bibora mu mwanya muto bikaba umwavu nka kurya baba bazisasiye. Iki ni igikorwa kimwe tuvuga ko uburimyi n'ubworozi byunganiranira. Uburimyi n'ubworozi birunganiranira. Mwabonye hajya hari ubworozi bw'ingurube, aha naho hepfo mwabonye umurima w'ibigori uteye igomwe, aha naho mukabona iyo twita nyabarega, twavuga ko ari nyabarega yo hejuru, ivyatsi barima bakangaje baciye bavyegeraniriza hamwe, hanyuma bamaze kuvyegeranya hariya mu bworozi hariho ahantu twegeraniriza amaganga yazijya ngurube agaca ashikira mu kinogo kimwe. Ico kinogo rero baca baza baravoma ayo maganga bakaza gusuka kuri ibi vyatsi mwabonye. Ibi vyatsi bigaca bibora n'ingoga, bigaca bitanga amase azofasha mu gutera mu mirima. Aha rero niko hakunganiranira k'uburimyi n'ubworozi. Amaganga y'ingurube afasha ubwatsi bukabura n'ingoga bugaca butanga amase yo gukoresha mu murima, kandi amase avuye muri ibi vyatsi mubona aramera gose, n'ibigori mwabonye vyatewe mu mase avuye muri ibi vyatsi. Muri iyo ntara ya Ruyigi biteze umwimbu mwiza, baramaze kubona inyungu bakoreye hamwe. Umwimbu twiteze murabona turacari mu ntango, turetse ko ikirere cahatswe kudukorera uko tutavyipfuza. Nobabwira mu ntara ya Ruyigi imvura yatasuye itevye, ariko aho itasuriye turabona yuko imirima y'ibigori isa neza, na cane cane mu gice c'intara kama ya Buyogoma, ariko mu ntara akama y'ukumoso imvura novuga ko itanguye kugwa vuba ku buryo benshi itaragera kubagara. Unani rwacure ku farama dufise intumbero ico twita indoto yuko abakenyezi twoba abakenyezi rurangiranwa mu bijanye mu by'ubutunzi, kugira ngo natwe turonke amikoro. Umve tubavuga bati umukenyezi w'umwirimizi kanaka arafise ubutunzi, afise umwimbu w'ibigori, umva amaze kuba rurangiranwa uri Bujumba dushamye ati umukenyezi kanaka baze kuraba ivyo yaranguye. Nico mwiyo ntumbero rero dufise iyo ndoto yuko dutegereza kubona ko umukenyezi w'umwirimizi afise ubwigenge mu vy'ubutunzi kandi ari rurangiranwa. Tukavuga tuti mwico gihe rero dutegereza kuja hamwe tukunganiranira, urunani rwacu rukadufasha kugira ngo ruvugire ayo bakenyezi birimizi kubijanye n'ingene umukenyezi yotunganya umwimbu, ibijanye n'ingene umwimbu wiwe uhabwa agaciro, kandi urunani rugafasha ayo makoperative y'abakenyezi birimizi kugira ngo dushobore kumenyekanisha ibikorwa vyacu. Umuntu mbero turashaka kuzoshiraho mbere no ico twita rezo, kugira ngo tushireho iga site web kugira ngo ibikorwa vyacu bimenyekane ku rwego rwo hejuru. Turategekanya kandi kuzotegura umunsi mukuru, mugatari umunsi mukuru wo kunywa no kurya, mugari umunsi mukuru wo kumenyekanisha urunani rwacu ku mugaragaro n'amakoperative aruhurikiyemo n'ibikorwa vyayo, kugira ngo abandi bakenyezi birimizi bafise amakoperative badoje mu runani, kandi n'abandi bafasha bo mu iterambere batumenye natwe tubamenye, kugira ngo ibikorwa vyacu bitere bije imbere. Kuko biriko urakora ibikorwa urakora hari igihe ugira hunanirwa, hanyuma ukaronka abakunganira kugira ngo intumbero wihaye ushobore kuyishikako. Abatarumva umugambi ico nobabwira nuko gushira hamwe amatongo ari byiza cyane, kuko umwimbu muca muronka umwimbu uri hamwe kandi ugwiriye, hanyuma n'ubuhinga murabusabikanya mwese muri hamwe, umwe kimugoye uwundi akamufasha, uca usanga ari ibintu byiza cyane.